Yosefu amaze kumenya indoto yiwe ikintu cyambere novuga yuko yakoze ushobora kuraba muri sens negative cyangwa muri sens positive nuko yaciye avuga indoto ziwe. Shalom nshuti nanga bakunzi bimbonesha kuri yacu Fresh TV Desa 57 twongeye kubaramutsa ubugira kandi tuvuga ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tukatwaye ikaze mu kiganiro cacu Know the Truth. Uyu munsi dufise umutumire mushasha, reka tumuhe ikaze twidondore maze dushiye kwinjira mu kiganiro cacu nyezina cy'uno munsi turabaye ikaze. Murakoze cyane Jessica. Mu mazina nitwa Shiname Michel. Hanyuma ndumurongozi wa ministère na Halband. Hanyuma mu kazi nkora mu bikorwa by'Imana cyane ni umuvuga butumwa kugira ngo umuririmbyi. Murakoze cyane turabaha ikaze. Murakoze. Nkuko nabwetse mu kiganiro Know the Truth tukadufise iteme canke icivugo cuno munsi kivuga ko jeunesse pilier du développement canke se ugwaruka ariko ari nkingi ziterambere. Mbega mukuzimana tuvuze yuko ugwaruka ari nkingi iterambere mu majambo make tuvuze iki? Bon, tuvuze ko ugwaruka ari nkingi iterambere mu majambo make. Tugerageje kuvuga uko umuntu ashobora kuba bitahura canke bivanye na mpwe mu cyo ashobora kwishurira umuntu. Igituma kenshi bakunda gukoresha iryo jambo ugwaruka nkingi iterambere. Mu bisanzwe ugwaruka tuvuze la jeunesse ibari tuba dufatiye ku myaka mike, dutangura gufatira ku myaka mike. Rero iyo iterambere rihagurutse rivuye mu gwaruka, se suppose ko abantu bagomba kumara umwanya cyangwa imyaka itari mike babayeho. Ni kuvuga ngo bagenda kuva mu nzira ryaterambere bahagurutse rimaze gushinga imizi. Aracagaruka rero rya jambo inkingi. Inkingi no kuvuga ngo bazoza bose bashobora kubandaniriza ko kubera hariho imizi yashinzwe canke imizi yashinzwe mu mwanya muremure, parce que iterambere mu bisanzwe ntabwo ushobora kuribona mu mwanya mutoya. Iterambere riboneka mu myaka itari mike. Nico gituma rero kenshi kunda kumva bavuga ngo ugwaruka inkingi y'iterambere. Ikindi naco dushobora kuvuga yuko igwaruka ari inkingi y'iterambere nuko abari abantu bashushe banyaruka kumva ibintu donc babangutse kwa no kuvuga ngo rirashobora kuba rirashobora kugaragara cyangwa rishobora kuboneka mu mwanya muto kuba biri kubera kugwa n'abantu babangutse, bariko bikorwa n'abantu bafise ingufu, bariko bikorwa n'abantu bafise ubwira. Amagara amaze kuba meza urumva nyene bice bigenda neza ice byoro. Murakoze cyane. Hari nakane kantu twakoze twumva kandi gushika n'umunsi tucumva ugwaruka ngo ni Burundi bweje twagasanze n'ubutumwa twumva neje mengo hari bazozeje hazojeje cyo ubundi gafise insobanuro nyabaki ugwaruka tugafatanya n'ivyo Burundi bweje. Mu bisanzwe ahantu hose hatagira ugwaruka, c'est comme si aho hantu ashobora kuzimangana mu mwanya mutoya. Parce que abarundi bakunze kuvuga ngo ubwatsi burakura bukabisa ubundi. Sivyo? Ubwatsi burakura bukabisa ubundi. No kuvuga ngo umuntu aravuka agakura agasaza. Ibyo kufarika tubireka ko n'umuntu akivuka arashobora gupfa. Mugabo umuntu aravuka agakura hanyuma agasaza. Rero uko abantu bakura kugira ngo igihugu gishobore kubandanya kibaho, bigomba kuba ngombwa yuko ijya etape mvuyeko hari wundi muntu agomba kuyisubirako. Uranegera kugira ngo nihagera aho abari muri generation ya kera basaza haboneke urundi runganwe rugira gute rusubira mu kibanza cyabo. Nico gituma avuga ngo Burundi ugwaruka nibwo Burundi bweje. No kuvuga ngo abasaza
bamaze gusaza nta nguvu ntacyo bashobora gukora iterambere numva riba rihagaze abantu ntibashobora gufungura kubera iki bamuze baba bashaje ingwara iki ariko iyo jeunesse ugwaruka rubandanya rubaho no kuvuga ngo nabamutama bagoma babona yuko baravyaye tugomba kubaho kubera dufise abari nyuma yacu. Murakoze cyane. Twagize imana tufise umuvuga butumwa tubaza kuza turavuga ico mu buzima busanzwe tuza no kuri biye twumve nayo cibivuga ko muri iki gihe n'igihe ugwaruka gwinshi rusa nkuko nuvuga ugwaruka gusa ariko tuguhagare kugaruka ko ariyo civuga cacu bamenye Imana amashengero usanga ari ugwaruka gwinshi nigo ruhari kandi bakatwigisha no kugira igiterambere mu gihugu ugaruka usanga kandi no mu mashengero naho tugatiguma muza ku mashengero ugasanga rero ugwaruka rimwe na rimwe ribacanga kugatune kubiye gitaguma kumugara ntegeza kwa mukuri gwiza mu gihugu bavuga ko tutegeza gukora duhaguru tugire ama cooperative tugiterambere none ibi bintu bibiri azobibanamo gute maze atera imbere mu buzima atera imbere no mu buryo bw'imwemo. Bon ni ikintu kitoroshe kumvisha abantu ariko nibaza yuko kameme ko vyarejo no musisiko biri hari ikintu cyo kirahinduka hari ikintu cyo kirahinduka kuko nivyo uza gusanga biri un peu complexe canke ari ahantu bitaba bisiguritse neza kuko aho twinjirira mu maeglise dukoreramwo turakenera gutanga amashikano kujambo ry'Imana ngo nimuze mu ngoro y'Imana imboko canke iminwa misa hanyuma hari ibigira 10 birakenerwa ibyo byose biva mu byo tuba twagize gute mu byo tuba twakoze ikigira 10 urumva ni 1/10 y'ivyo wimbuye uravyumva rero wo kwimbura gute utakoze kiragoye nibaza ko nibwo butumwa canke se niyo message tumaranye igihe twakuze twumva bavuga cyane cyane ku kintu bavuga ngo ikanguro sivyo bavuga ikanguro mu bivuga butumwa ikanguro mu masengesho ikanguro mu baririmbyi ikanguro sivyo rero nasanze umenga twebwe ikanguro twoba twarazaniwe n'abakava amahanga kuko nuno munsi uzurabe bavuze ngo turafite igikona cy'ikanguro uza gusanga gihagarariwe n'umuntu avuye hanze atari mu Burundi urumva rero sinzi ariko ikanguro mu bisanzwe ntiryagomba kuba ikanguro ryo kuduhamagarira gusenga kuririmba mu ivugabutumwa gusa oya ahubwo ikanguro ryagomba kuduhamagarira nivyo ibikorwa vy'imwemo ariko n'ibikorwa vy'umubiri parce que ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kwagupfuye ikanguro ritagira ibikorwa iryo naryo nyene si ikanguro mu bisanzwe ikanguro rigiza rizima rifatira ku bihimba bibiri ku bice bibiri mu buryo bw'imwemo no mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'ubwenge parce que ikanguro tukivuze gutyo kenshi abarundi dukunda kumva kumenga ikanguro umenga ni jambo riri un peu bizarre mugabo mu bisanzwe riri mu jambo gukanguka cyane bakivuze neza mu gifaransa ni réveil sivyo rero réveil ivuze ugomba kuvyuka hanyuma uvyutse ugomba gukora icyo wayishiriyemwo no kuvuga ngo iri accompagner n'ibikorwa réveil itari accompagner n'ibikorwa bisigura ko umuntu agomba ahubwo acasubira gusinzira ahubwo akagwiza na kabiri itiro yari yasinziriye ubwambe rero nibaza yuko ngarutse kibazo gukora ndegwaruka ko bivanye n'ibikorwa dukora mu eglise usanga baduhamagara umwanya wose kuri eglise kandi ugasanga rwo ruri preza boko bwisi none iterambere rizoshoboka gute mu gihugu rizoshoboka gute mu urumva hari ijambo riri mu gitabo cy'umusiguzi mu kintu cyose gifite umwanya wacu je nibaza yuko iterambere twari dukeneye bambe ikango twari dukeneye yari kango rigomba kutwigisha ko ikintu cyose gifite umwanya wacu kandi se muri gituma hari amajambo musanga dusimba tugafata ibisanzwe hari ijambo rivuga ngo udakoze ntakajya alors bigenda gute ingene
aho turi aho tubaye babona kumenga igikorwa twokora ni kuririmba ni gusenga gusa ni nabyo biri kubera dutera ingorane mu ma eglise iwacu kubera iki umuririmbyi azokwama ari hajya temple naronka déplacement naronka amazi ubo urumva dufite amatelefone akenera amamega naronka amamega ugomba kwaba efficace gute biragoye ariko nibaza yuko hari hageze igihe iryo kanguro riza rikava mu byo turimo mu buryo bw'imhemo rikafekta n'ubwenge bwacu kugira ngo tubukangurire gukora parce que ryaraje rikangura imwemu zacu gukora muga risinziriza ubwenge bwacu ndavyumva rimaze gusinziriza ubwenge bwacu rero ivyo bintu bibi byagomba kugenda bifatanye kimwe ntigishobora kuba efficace nta muntu azoguhenda nukuri azohava kugira ngo ndakorera Imana vyiza bizima sha mu mufuko hera canke yarayinzana oya vraiment nibikunda muri ndindi yego kuko muri ndindi Igiswahili yavuze ngo moto moyoni pia kinywani ngerageje no kwinjira un peu en profondeur imwemu yacu iba mu mubiri kandi ukwiba mu mubiri igomba kuba mu mubiri wubatse neza umubiri utagwaye umubiri udafite amaganya umubiri udafite ubumuga umubiri wumva y'ukuri uri à l'aise udafite inzara tu vois rero ivyo iyo bidakunze imwemu irabura ahiba birabura hiba rero byagomba kuba rero yuko iryo kanguro twumvise rigomba gufatira ku bwenge ku mitima yacu kugira ngo ivyo bintu bibiri bishobora gute bishobore gukora en parallèle nihuza gusanga ikanguro mu buryo bw'imhemu riba efficace kandi noneho nikangura mu buryo bw'ibikorwa riba efficace parce que umuntu akora yirefera ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ego noneho kandi turi kugwaruka ugwaruka none ni gute woshobora gutera imbere shaka kugira ngo tugende dufashanye kumbe nuko dukurikirana cyo gutahura cyo no kumva kuko mengo bageza ahantu bamwe nango bakasiguye neza ugasanga bafishe umwanya munini wo mashengero nivyo dusigeza kubaha abarongozi bacu mugo ugasanga kandi no mu buzima busanze ntacari ni muza gusanga babanga bakiza barakenye bagenda basegereza nta ya bisi afise ariko ni gute haba mu buryo bugaragara haba se no mu buryo bw'inkwemo okay jembere novuga yuko ku bantu dukije twamenye Imana byagomba koroha ati kubera iki parce que dès la création y'umuntu Imana yamushizeho imuha responsabilité sivyo imuha responsabilité rero muri izo responsabilité yamuhaye kuganza isi imuha no kuyikorera banegera burya nta wundi muntu aba ari karakora icyo Imana yamushiriyeho nk'umuntu ahari environnement agomba kumenya ibintu byose ngene bigomba kuba bipanze gutunganya ibintu byose bimukikije burya uyo muntu ahubwo turavye nabi hari abantu uzosanga badutanze kwinjira mu ijuru neza kubera iki bo bari mu mwanya wabo bakora icyo Imana yabashiriyeho urantegera rero hariho kubanza kumenya icyo Imana yakugize kubanza kumenya icyo Imana yakugize bituma umenya ingene wiorganiza bituma umenya ingene wipanga wowe ubwawe bituma udekuvura les potentialités Imana yagushizemwo mbega nshoboye iki mbega ikibira cyane gusumba ibindi ni icyahe mu bisanzwe ivy'iwanje ni ivyaye ivyo utarabimenya ushobora kuba efficace kumucuragirika ego umushakisha ngira ajya muri kigo shakisha ujya muri kigo shakisha mugabo ubundi Imana ntabwo yaremye umuntu kugira ngo ashakishe oya Imana yashizeho umwana w'umuntu hariho imvokanaka ariko rero kubimenya namankunda kumwe nibwo buzima iyo utabimenye uraswata nyene iyo utabimenye uraswata rero ivyo biri mu bintu vya mbere umuntu yamaze kumenya Imana yagomba kumenya mbega les potentialités Imana yashizemo nizahe maze akazikoreramo voilà maze kuzimenya ukazikoresha ukazikorerako niho n'ivyo ukora ubona bigenda
bigenda neza mugabe iyo uri muri kibanza kitari ikiwawe kenshi ukubita swata. Murakoze cyane, reka kandi none ngo tumere nk'abasohoka gato kuri Bibiliya ariko kandi tuguma turimo nyene. Ikindi naco gusanga muri kino gihe ugwaruka tuvuga ati ko twebwe nk'ingiti iterambere mugabo twokora gute, nta buzi buhari, nta naho depoza ntibaguha, tubishomere naho twiga amashure tuguma twicaye, nta kazi gahari, mva turabagukinya yumva iterambere rizoza ryari riciye kandi batwokoresha muri twebwe. Bon. Jessica, c'est vrai biragoye kambuge surtout ngaha iwacu muri Afrika. Simvuge mu Burundi gusa parce que turi muri Afrika kandi akarere kose ka Afrika ico kibazo kari gifise. Au fait, ni kibazo dufise twavutse dusanga kimeze uko nyene kimeze. Urabona je nkunda kuvuga ndazi ko n'ibintu bishobora guca kuri YouTube cyangwa handi hantu. Nkunda kuvuga abantu bakoronijwe n'abongereza barahiriwe cyane kuko nta kindi kintu babigishije kirenze gukora. Ariko abantu bagiye bahura n'abakolonizateur bavuga igifaransa bagize ingorane cyane. Umenga batugize defeneyo bamukuzana ubwo buvuga ubwo butumwa baza batubwira amaverse arimwe amakode ahiga umukene kare wazobona ubwami bw'ijuru. Urabona uhurira kwa bazohozwa kare wazohozwa biragoye ko umutunzi aja mu ijuru ni ingamiya guca mu izuru ry'urushinge. Tu vois bashiramwe ayo makode mugabo ugiye kuraba ingene abantu bavuga icongereza bo bateye imbere. Urabona yuko abantu babakolonije babateyemwo imbuto zo gukora. Sivyo wari kwamba none generation yiwacu gute? Franchement kazi ntaga hari turaheza amashuri tukicara naho depoza gusaba experience imyaka 5 tarigera gukora. Rero gute none turi nkingi ziterambere ni ivyo rero en fait nashatse kuvuga iki nasubwo yuko abantu reka mena nkwinjira gatoya abantu baje bavuga icongereza baje bigisha abantu découvrir ama potentiel tari muri bo kugira ngo bashobore kuexploiter après. Mugabo twebwe abadukolonije bavuga igifaransa baje ahubwo baduhisha izo nkomezi ahantu ziva bakanakwereka yuko amagi amata ara yabo inkoko batushpa parce que je nakuze mbona nyoko ataje inkoko vraiment n'amagi ataje parce que niko bari bazi yuko ivyo bintu byo ari ivyo abantu nyene ba noble bashizwe cyane bafise urukoba gwera. Uno munsi sinovuga yuko vyoroshe biragoye mugabo birashoboka bisaba yuko abantu twicara tukiga. Uranegera twicara tukiga kumbura mukozi mashe bwati tusubire kwishuri rero twige kwishuri canke twige mu bisanzwe ubuzima bwa misi yose ni shuri. Si ngombwa ngo uje kwiyandikisha ariko ubuzima bwa misi yose mu bisanzwe ni shuri. Rero ubuzima bwa misi tugomba kuba mu butwigisha misi yose. Rero kwicara umuntu akiga ntibisaba yuko umuntu arinda kuja gutonda mu ishure bamubwire ngo ABC no ariko nawe ubwawe ahantu wicaye urashobora kwicara ukigisha selon ingene ubona entourage ingene imeze. Rero niko ndavuga ngo birakenewe ko twicara tukagira gute tukiga. Urantegera nagize kuba ndiko ndasoma je ndakunda kuraba amanu z'amarezo sociaux muga kenshi ndabikunda ndiko ndiga ntabwo ndabijamwo kugira gusa ninezeretse. Ndiko ndaraba muri TikTok nsanga ahantu president Sarkozy ariko aravuga ikintu kintu yavuze ngo c'est pas l'argent qui fait le projet mais c'est le projet qui fait l'argent. C'est bien. Donc en fait amahera si akora umugambi uko kenshi dukunda kubivuga vraiment nta capitale ntaki mugambi amahera si akora umugambi niko Sarkozy yavuze ariko umugambi ni ugira gute ni ukora amahera. Iyo ndiko ndavuga rero kwiga tugomba kwicara hasi kuko ikintu natahuye na handi hantu nahamwe hari ubutunzi uretse mu vy'Imana yaremye. Sivyo ugenda kurangura hanze ndabaza baguhende sama importation sama exportation ugira mugabo mu vy'Imana yaremye niho hantu hambere honyene hari richesse ituma naho wobaza abandi bantu bose bibaza yuko
bari hejuru cyane mu by'ubutunzi burya ubutunzi bwa mbere baborondera ngaha munsi ya susoro yego rero ndiko ndavuga kwiga tugomba kwicara mbega ukibaza ngo iki kintu numva kibira muri jewe gishobora kuduga kikaba kizima bigenze gute biciye he ubwo rero abantu benshi wanashaka abajene ushobora gusanga yicaye ngaha atana naga projet ka 500,000 afise ugasanga yicaye ngaho nyene naho uvuga ati bana genda guhaye 500,000 naca afisa yakoza acaga ibitumbura ivyema urumva acagura telefone nziza hanyuma rero yarangiye biza birangiye atangura kurondera yandi mwe nivuga ugaruka ikintu cyambeteza kuba rubanza kwiga ukagira projet muri bo gusumba kuraba akazi ka leta canke gusumba kuraba ikagira akazi ka leta nta nakako nta nakahari vraiment ahubwo twagomba kuba turi abantu duhereye kuri ya responsabilité Imana yaduha twagomba kuba twiyumvira ahubwo kuba source novuga source y'ubuzima bw'abandi burya niyumviye kuba source y'ubuzima bw'abandi ukiyumvira kuba source y'ubuzima bw'abandi biroroha ingene umuntu ashobora kubaho mugabo upiganira cyangwa se urondera kwibaza kumenga reka niruke inyuma y'abandi biraguma kubera ujya wirutse inyuma uza gusanga afise tuti ni liste y'abantu bari inyuma yiwe ariko nibaza ko twagera ahantu twiyumvira yuko uko ndi nuko meze ngomba kuba source sivyo source y'ikintu kanaka ku buryo hari abandi bantu bashobora kuza bagira gute bangana kugira ngo hari akantu nize umunsi umwe nari ahantu perezida umuhisi yarari hari muri eglise avuga ijambo rimwe aravuga ngo ugomba kumenya ko uri umutayi w'abandi icyo kintu cyarafashe mu kiramperamo ufite n'ingangaruka hahandi kumenya icyo uri bituma umenya ingene wifata n'ingene ugenda n'ingene ukora kuva icyo gihe nahise mbona gukorera uwundi muntu ndace bitangura kunanira maze kumenya ko ndi umutayi pour les autres byace bitangura kunanira nakoze muri leta nakoze muri technique 3 mvayo ngiye ku université ndabwira abo turi kumwe ati jewe ngiye kwiga ariko sinzosubira gukorera umuntu gushika uno munsi nta muntu akubwira ngo nashitse umuntu aguma agira gute aguma ashakisha mugabo ndazi mu vyo nkora ndashobora kuba hariyo nk'imiryango irenga 10 sivyo irenga 10 ishobora kubibayeho kubera iyo decision nagize gute nafashe so rero tugomba kugira ahantu twiga tukamenya Imana yadushizemo tukamenya tugira gute tucexploit hanyuma kamenya yuko sa amafaranga akora projet oya ni projet ikora amafaranga ego reka ndamubwira ko mbere ngo dushije kurangiza kugira ngo umujene ashobora kureka dukurikirana ko twafise theme ya jeunesse yumve neza ikintu ko turavuga yuko jeunesse ari pilier development yumve uno munsi kuva no munsi ukashaka kureka dukurikirana ashaka ata projet yarafise ashaka ata migambi yari bwategure cyangwa afise n'amafaranga abuze projet ariko ashaka kudukurikirana akantu ashobora gutahana muri kino kiganiro cyo tuma ubuzima bwe buhinduka canke abaho akabeshaho n'abandi akamutaye w'abandi okay ikintu cya mbere reka nsubire ngaruke mu yindi mvuga ariko ngaruke hamwe navuga ubwa mbere Imana iremye umuntu hari ikintu yashize muri we ikibazo rero gihari icyo kintu ni icyaha kandi aho gato umukozi maneza ko hari abaje batingira kabwira baba Kristo gusa umuntu wese umuntu muremye umbe Imana yaremye umuntu ntabwo yaremye aba Kristo Imana yaremye umuntu nayo mpamvu usomye mu gitabo cya Zaburi 150 umurongo wa 6 uvuga ngo bihumeka byose bihimbaze ora ntabwo bavuga abakiristo nibihumeka byose no kuvuga ngo hari ahandi hantu yanditse Dawidi mu gitabo cya 15 hariho verse ivuga ngo amajuru nayo uhoraho ariko isi yayihaye abana b'abantu ntabwo bivuga abakiristo urantegera rero ikintu
umuntu wese agomba kumenya ahari. Yosefu amaze kumenya indoto yiwe, ikintu cyambere novuga yuko yakoze ushobora kuraba muri sens negative cyangwa muri sens positive, nuko yaciye avuga indoto ziwe. Amaze kuzivuga mu bo bavukana bazibona muri sens negative, baramwanga. Kandi amaze kumwanka, ugiye kubiraba iyo vyagarukiye, hageze igihe bamugira umugurano, mugabo muri sens ugiye kugaruka muri plaza y'Imana ariko byagomba kugenda. Kuko Yosefu yagomba kwemereja akagera mu gihugu kitari iwabo, akaba umuntu mukuru, bigenze kujya nyine byagenze. Mu bisanzwe nta gihe na kimwe Imana itanga promotion byoroshe. Oya, yebana ugomba kumenya yuko Imana igwaye promotion, ugomba guca ahantu hababaje. Ari bavuze ati umashitwe yakomeye uravyumva. Ariko ndiko ndavuga kubijanye n'ubuzima bwa misi yose tuba tubayemo, sivyo? Umujene wamaze kuba uvuze ati ndafise projet yiwanje, nuko kenshi umuntu abavuga ati reka mwiganire naka, numviye ko ariko nashobora kumfasha, numviye ko ariko ashobora kunterera. Mugabo mu bisanzwe si vyiza, bantiye si vyiza, kuko hari abantu babayeho bafise ama projet, muga kubera gusa yubahutse akavuga, abayumvise bene amafaranga bakaca bafata, basigara bakubwira ngo ntacyo gena tuzoguhamagara. Urantegera. Rero wamaze kumenya indoto iri muri wewe, yifatane isuku, sivyo? Yifatane isuku, ntufe kuyivuga n'importe comment, parce que umenya ko iyo ndoto yiwawe hariho abona kwita avance, parce que umuntu agira avance, ntagira umuntu azoguhenda, umuntu agira avance. Bibiliya irabavuga cyane, umuntu agira avance, uko na Yesu baramwanse. Urumva rero natwe nta gishasha kiba kirimo. Iyo ndoto ugomba kwigarda soigneusement, uravyumva. Hanyuma umaze kwigarda soigneusement, ukacumenya ingene witwara, urantegera, ukacumenya ingene witwara, kuko naho haba hari habanze, haba hari abakunzi bawe bategeza kugushigikira. Abo bantu rero ugomba kuba detecta, ukabamenya, mushobora gusangira mugahuza ivyumviro bakagushigikira muri izo ndoto zawe, urantegera. Hanyuma rero nakubwiye yuko si amahera akora projet, ni projet ikora amafaranga, kuko uno munsi turafise intahe z'abantu batandukanye, turafise intahe z'abantu batandukanye yahereye muri zero, mugabo uno munsi ari umuntu yifise ashobora kwifungurira, afise ahantu aba. None abo bo bisigura gute, byashobotse gute, byagenze gute? Donc no kuvuga ngo rero ikintu cya mbere gikomeye ni kubanza kumenya mbega jewe no mariki, no kwimarira iki, no marira iki societe, no marira iki umuryango wanje, mu byo ushoboye ntuje mu byo udashoboye. Murakoze cyane. Reka rero sinzi kana kaveza ashaka kurangiriza ko nyene kavuga ku kijanye n'ico cyo motiva umuntu cyangwa cyo mutera intege kugira ngo ashobore kumva koma yotangura, nubwo afise iyo projet cyangwa atatanguye iyo projet, ariko turangirize ka verse kumbure gashobora kugira ico kamufashije. Ariko dusanye mu ijambo ry'Imana canke Genèse, reka ndaye mu Genèse 39:2. Tanguriro, sivyo? Yego. 39. Umurongo wa kabiri. Yego, umurongo wa kabiri. Haba ngo uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Okay. Uhoraho abana nande na Yosefu bituma aroranirwa, sivyo? Aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Sivyo? No kuvuga ngo umaze kumenya yuko ari yerekwa ufise canke indoto ugomba gushikako, ugomba kumenya yuko utari wenyine, udahanze amaso abana b'abantu, ariko hanze amaso Imana, kuko niyo yonyene kuva imbere gushika inyuma ifise uburenganzira bwo guhakororanirwa, ifise ubushobozi bwo guhakororanirwa. Rero umuntu wese ndiko ndabwira urugwaruka, umuntu wese yumva yuko afise
umugambi kandi yumva ari ahantu ashaka gushika reka guhanga amaso abana b'abantu oyaye hanga amaso Imana yonyene ko nizotuma bigira gute nizotuma bikunda kuko umuntu arinza kwiyumvirako nukuri nijuru riba ryakwiyumviriyeko ntabwo bibaza ngo nuko muba muzinanye cyane muba mwegeranye cyane no oya nagenda gure ko amatelefone y'abantu ashobora kukwibagira bien ijuru mpaka rigeze gute rikwibutse rero Yosefu ngo abandanya kugira gute abandanya kuroranirwa Yosefu usubiye inyuma kugira ngo hagere igihe Imana imuhoza kwijisho hariho ama etape menshi yari yaciyeko aguma bo mwizigirwa uko kuba mwizigirwa bivanye n'ivyaciyemwo Imana ibandanya kumwe kugira ikiganza ciza kandi abandanya gutona abandanya kuroranirwa imbere ya shebuja icyo shobora gutekerera umuntu ariko aradukurikira urantegera icyo shobora kumuha nk'indemeyeshanyo ntahanga amaso abana b'abantu sivyo biragoye gutahura biragoye no kumva mu gihe utaramenya icyo urico uravyumva mu gihe utaramenya icyo urico ariko ndiko ndamubwira ngo Imana yonyine ishobora kumuha iterambere riboneka rigaragara nishobora gutuma bijya yibaza ko bishoboka uko bidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana murakoze cyane turashimye ko mwashobora kutwita mu kiganiro cyacu cy'uno munsi twizeye ko n'undi munsi tubiyumviye mudushaka kuduha murakoze cyane inshuti namwe bakunzi mwako muradukurikirana muri studio za Fresh TV 257 twongeye kubashimira ubwira kandi twizeye neza ko cyane cyane ugwaruka mushobora kufise ikintu mufashijwe muri kino kiganiro ndetse mufise nico mugiye guhindura kubw'inyuma y'iki kiganiro tubutsa kandi kuzamuragira like share na subscribe ngo mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi Imana ibahezagire Amen. Amen.